ntimugire munzirize ikiganiro c'inyigisho nkomeza kwemera. Ni ikiganiro kidufasha gukura no gushinga imizi mu kwemera kwacu. Nshuti bagenzi bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, kaze mu kiganiro nkomeza kwemera. Mwamukurikira ku misi ya kane igeshi saa 3 mu tuge ku minota irenze ko rero. None rero mwavyumvise uno munsi ni ko muri ico kiganiro nkuko mama mufise twama dufite umutumire nawe wese uwundi ni Frera Jean Damascene Girukishaka. Nagira ngo ndamuramutse kandi ndamuhikaze mu kiganiro nkomeza kwemera uno munsi. Ndabaramukije Salvatore kandi ndaramukije nabo bose bariko barakurikirana ibisamye by'umuvyeyi wacu Bikira Maria aho baherereye haba ngahe wacu canke mu makungu. Kaze mu kiganiro nkomeza kwemera. Nkikaze igihugu c'Imana, abakunzi ba kino kiganiro bari hirya no hino mu diocese atandukanye imbere no hanze y'imbibe z'igihugu. Ikiganiro nkomeza kwemera mu higa bw'ivyuma Methode ndayegamiye, nanje tugiye kuba mu kiganiro ndakiremesha ni Salvatore Nahimana. Mwese ngire nti ndabaramutse ndabahikaze mu kiganiro nkomeza kwemera. Mwamaze kumva rero ahanini ico tugiye kuganira ko ni gutahura rukristu, igikorwa cyo kurerwa no gutahura rukristu, kurerwa no kurereshwa igikorwa. Ego nibaze yuko ariho byo mbugiye kutuganira Frera. Ego cyane, ize nivyo tuje kugira ngo tuganire hama duhanahana ivyiyumviro na cyane kugira ngo mvuge nti ntituwe ibinebwe ahubwo tuba abantu bakora, kuko ngo igikorwa nico kigira umuntu. Ego kubera kino ne mwamwiyumviriye ko mu duyo nyigisho muri kino gihe abo dusangiye ubutumwa barabiravye babona ko muri iki gihe abantu benshi usanga ata bikorwa byinshi biba bihari, benshi rero bagaca baja ngaho bakiraramira, ntihagire n'udukorwa na duto two muhira bashobora gukora. Gutyo ugaca usanga bitumye havyuka n'izindi ngeso kumbure zitovyutse mu gihe umuntu aba ari ku gikorwa. Ego murakoze. Kumbure mpikaze abanyeshure bari mu buruhuko, mpikaze muri kiganiro abakukuruke kumbure bashobora gusanga bafite akanya kanini, eka n'abandi kumbure batunzwe n'ibikorwa byo kurima hirya no hino mu gihugu hagati. Kumbure usanga kubera imvura iba itarikira gusanga barindiye kwimburirwa, ariko ugasanga bibagiye ko bya kuvomera cyane, kuko muri kino gihe urumva hari ibikorwa byo kuvomera nkuko abarongo igihugu bayiduhumiriza kugira akarima umuntu ashobora kubungabunga. None rero umwanya ni gwanyu, tubahe ikaze muri kino kiganiro. Ikiganiro kigizwe n'ibice bibiri. Ubwa mbere aza kudushikiza inyigisho kubijanye nuko gutahura rukristu, ukorerwa no kurereshwa igikorwa. Ubwa kabiri turaza guha ikaze mwebwe mwese mufise ico muterera canke mubaza muciye ku matelefone, turaza kubabwira amatelefone biza kwakurako. None Frera ijambo ni kwaho. Murakoze. Reka rero duhere aho duhora duhera imisi yose. Ijambo ry'Imana ridufasha turisanga mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twashikirijwe na Yohani ikigabane ca 5. Reka mpere ku murongo w'10 kugera ku murongo w'18. Abayuda baraheza babwira uwari yakize bati, ni isabato, nturekuriwe kugendana inderuzo yawe. Arabishura ati, uwankijije niwe yambwiye ati, fata inderuzo yawe ugendagende. Baramubaza bati, ninde uwo muntu yakubwiye ati, fata inderuzo yawe ugendagende? Uwari yakize ntiyarazi uwo ari we, kuko Yezu yari yizimanganije kubera ishengero ryaraho. Hanyuma Yezu amusanga mu ngoro y'Imana amubwira ati, ntubona ko wakize? Genda ntube ugicumura, woye kuzoshikirwa n'akabi karuta. Nyamuntu ashaja kubwira abayuda ko Yezu ariwe yamukijije. Nico catumye abayuda bahama Yezu kuko yakoze atyo ku isabato. Yezu niko kubishura ati, gushika ubu data ntahengeshanya gukora, na jewe nyene nuko
mbandanya nkora. Noneho abayuda barushirizaho kumugenza ngo bamwice, kuko atarenga isabato gusa, yavuga kandi ko Imana ari se wiwe bwite, yiringaniza atyo n'Imana. Dushemeze inkuru nziza ya Yezu Kristu. Kristu shemezwa. Gushika ubu dawe ntahengeshanya gukora, na jewe nyene nuko mbandanya nkora. Bavukanyi, nkuko mwamaze kuvyumva mu kanya gaheze, uyu munsi twashimye kubaganirira ku gutahura rukristu, kurerwa no kurereshwa igikorwa. Nkuko mubyumvise mu ijambo ry'Imana, Yezu yarahejeje gukiza ikimuga ku munsi w'isabato kw'iriba rya Betsata. Niko rero abayahudi batangiye kuza baramubazagiza uwamukijije wariwe, kubera atari yamenye n'uwamukijije wariwe. Hanyuma ngo Yezu amaze gusubira kumubona, akamubwira ati urabona ko wakize rero sha, ntuzusubire gukora gucumura, kugira ngo ntudushikirwe n'ibiruta ivyari byagushikiye. Hanyuma rero wa muntu acaramenya ko ari Yezu yamukijije, araheza acaja kubibwira abayahudi. Abayuda rero ngo baca batangura kumuhiga, kuko yakoze ico bita ikizira ku isabato. Niko rero Yezu kubabwira ati gushika ubu dawe ntahengeshanya gukora, na jewe nyene niko kuko mbandanya nkora. Bavukanyi, igikorwa ni izina nkomoko rikomoka kurivuga gukora, risigura kugira ico umuntu akora, kugira ico ukora. Igikorwa nico kigira umuntu, igikorwa nico kigira umuntu kanatsinda bavuga ko umuntu agirwa n'igikorwa. Kandi igikorwa kiratuma umuntu amenyekana, na cane cane iyo igikorwa cakozwe neza. Akarorero, iyo habaye igikorwa cakozwe neza, abahita bose barashobora kuza baravuga bati, abahita canke ababibona bagaheza bakabazanya bati uwakoze ico gikorwa ninde, uwakoze ico ninde, bakarondera kumenya umuntu yoba yakoze ico gikorwa. Ico gikorwa cakozwe nande. Bavukanyi, reka turabire hamwe ko inyandiko nyeranda zidufasha, zoba zidufasha gutahura ico igikorwa kimaze, ko umuntu ategerezwa gukora uko bigenda kose. Hanyuma turabe ko umuntu yoba ategerezwa gukora. Ubugira gatatu, turabe ko inyandiko z'abakuru b'Ekleziya nazo nyene zoba zidutumirira gukora. Hanyuma mu nyandiko nyeranda nyene turabe ko hariho inyandiko zitubuza kuba ibinebwe, zidutumirira kutaba ibinebwe. Hanyuma umwe wese araheza ace araba ingene yo kwigira ingingo bivanye n'ingene twatahuriye hamwe kurerwa no kurereshwa igikorwa. Ubwa mbere, mbega inyandiko nyeranda zoba zitwereka ko umuntu ategerezwa gukora. Kuri ico kibazo twishura tuti egome. Dusanga uko kuri kuva mu ntango y'inyandiko nyeranda mu gitabo c'amamuko, aho igikorwa nyene cirema cerekanywe nk'igikorwa cakozwe kigasozerwa n'Imana mu kiringo c'imisi 6, hanyuma biheze iraruhuka ku munsi ugira indwi. Imana
irihweza ivyo yari yagize byose. Emwe vyari vyiza cane, haba umugoroba haba igitondo, uba umunsi ugira gatandatu. Ijuru n'isi hamwe n'inteko zavyo zose vyari bihejeje guhingurwa. Imana isozera ku munsi ugira indwi igikorwa yari yagize, ku munsi ugira indwi iraruhuka, ireka ivyo yariko irakora byose. Turabisoma mu gitabo c'amamuko ikigabane ca mbere kuva ku murongo wa 31 gushika mu kigabane ca kabiri umurongo wa kabiri. Mbega none umuntu ategerezwa gukora? Umuntu ategerezwa kugaba isi. Muri uko kugaba isi kandi harimwo no kuyihingura. Kuyihingura naho ntitwoyihingura bidaciye mu bikorwa. Gutyo rero birumvikana ko umuntu uko ari kose ahamagariwe gukora. Kanatsinda n'umuvugwa w'igikorwa. L'homme est sujet du travail. Umuntu rero arategerezwa kuganza isi no kuyigaba, kubera ko nk'agashusho k'Imana n'umuvugwa n'umuntu. Umuntu n'umuvugwa, kandi umuvugwa ushobora gukora ikintu ku buryo butonze kandi bwiyumviriwe. Ashobora gufata ingingo wenyene canke kwifatira ingingo wenyene mu byo ariko arakora. Dutahure rero ko twese dutegerezwa kandi duhamagariwe gukora. Kanatsinda bavuga ngo imburakimazi ntininahazwa. Mu gitabo cy'ibikorwa, mu gitabo c'amamuko ikigabane ca mbere kuva ku murongo wa 27 gushika ku murongo wa 28 niho batwereka ko umuntu ategerezwa gukora, kuko niho Imana yamuhaye kugaba no kuganza isi. Muri uko kuyigaba no kuyiganza akaba ahamagariwe kuyihingura, kuyitaka ibyiza kugira ngo isi igume imeze neza. Rero umuntu ntiyoshobora gukora kuganza isi, kuyihingura, kuyigira neza atagikorwa yakoze. Nico gituma rero duhamagarirwa twese gukora. Mbega inyandiko z'abakuru b'Ekleziya zoba nazo nyene zidutumirira canke zitumirira abantu gukora? Kuri ico kibazo inyishu n'ubundi ni egome. Inyandiko zimwe zimwe z'abakuru b'Ekleziya ziraduhamagarira gukora. Hagati aho turashobora kuvuga nk'ikete inscrique laborem exercens ivuga ku bijanye n'igikorwa y'umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri, aho abagize ico bavuga kuri iryo kete bagira bati ubuntu bwiwe bwose, no kuvuga ubuntu bw'umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri. Muri iryo kete nibwo dusoma, muri iryo kete ubuntu bwiwe bwose nibwo dusoma muri iryo kete. Iciyumviro ciwe sa pensée philosophique, uburambe bwiwe mu kazi nk'umukozi, ubuzima bwiwe muri Polonye ku ntwaro y'igikominista, intererano ziwe aho yazaragenda hose mu migabane y'isi ku bijanye n'igikorwa, ingene yafatanya gutahura kwiwe igikorwa hamwe n'inyandiko nyeranda, afatiye
kuri cya gisomwa dusanga mu gitabo c'amamuko nako ni ibisomwa bibiri bitwereka irema ingene umuntu ategerezwa kwifatanya n'Imana muri ico gikorwa c'irema, agaheza rero agashimikira ku ruhara rwo kugaba no kuganza isi muri ca gisomwa twumvise, na cane cane mu kigabane ca kabiri. Mu kigabane ca mbere niko murantunga kuva ku murongo wa 27 gushika ku murongo wa 28. Agaheza kandi agatahura igikorwa agereranije n'umusaraba hamwe no kuzuka kwa Yezu Kristo, akabona ko n'igikorwa ku musaraba Yezu yaritanze ariko arakora hanyuma kurinda azuke ariko arakora atakindi ariko arakora atari igikorwa cyo kuducungura. Twibukanye ko mu kwandika iryo kete aho umekewe na Papa Leo wa 13 yo mu mwaka w'igihumbi n'amajana 891 mu nimero yayo ya 6 yise igikorwa mu ntumbero y'umukozi, umuntu n'umuvugwa w'igikorwa. L'homme est le travail au sens subjectif, l'homme sujet du travail. Nayo ikaba ivugwamwo ingene umuntu ategerezwa kugaba no kuganza isi. Niho rero tuca twumva ko nitworeka kuvuga inscrique populorum progressio sur le développement ku bijanye n'iterambere. Iyo inscrique y'umweranda Papa Paulo wa 6 yo mu mwaka w'igihumbi n'amajana 967. Naho ivyo gukora bidaseruka neza muri iryo kete nyigisho, turazi ko atawoshikira iterambere adakoze. Muri iryo aravugamwo iterambere ry'umuntu abushitse, kugira ngo uwo muntu ashikire ico gihagararo ategerezwa guteza imbere kubijanye n'ubwenge n'umutima n'umubiri. Nitwotera imbere mu bwenge tutize, kuko no kwiga n'igikorwa. Nitwotera imbere ku mutima naho nyene tutize, kuko gutera imbere ku mutima ni cigwa kandi kidutuma gutegera neza ingene dutegereza kubaho nk'abantu bazi Imana, nk'abantu bategereza kugenda nk'uko Imana ibishaka. Ariko kandi ntitwotera imbere ku mubiri tudakoze ngo turonke ivyo dufungura. Umubiri wacu ntiwoheza ngo utere imbere. Murumva rero naho muri iryo kete nyigisho ry'umweranda Papa Yohani Papa Paulo wa 6 murantunga ryo mu mwaka w'igihumbi 1967, naho ivy'igikorwa bidasohokamwo neza cane ngo tubibone. Urumva ko umuntu atotera imbere, atogira igihagararo kibushitse mu iterambere atakoze. Ko kugira ngo umuntu ashikire ico gihagararo ategerezwa
gukora gutezwa imbere ku bijanye n'ubwenge n'umutima be n'umubiri. Inama nkuru ya Ekleziya ya kabiri yabereye i Vatikano nayo nyene ivuga iti igikorwa muntu caba ico umuntu umwe caba ica benshi ni nguvu nyinshi abantu kuva uko ibinjana byagiye birakurikirana bagiye baragerageza guteza imbere ingene bobaho. Iyo nama irabandanya ivuga ngo umuntu yaremwe mu gashusho k'Imana yifatanya kubw'igikorwa ciwe n'igikorwa muremyi c'Imana akabandanya mu yindi ntumbero ku rugero rw'ubushobozi bwiwe kugiteza imbere no kucuzuza mu kubandanya imisi yose yubura amasoko n'agaciro k'ico gikorwa mu vy'Imana yaremye. Bavukanyi, ubugira kane nashimye ko tworabira hamwe nyene ko n'inyandiko kandi nyeranda ziriho zibuza abantu kuba ibinebwe. Mu gitabo c'imigani havuga ngo genda urabe akanyegeri wakinebwewe witegereze imigenzo yako uheze witonde ko ntikagira umutegetsi umucunzi canke uwukagaba gategura ivyo kurya muci mwiyimbura kakegeranya imfungurwa zako wakinebwewe uzoryama gushika ryari ugusinzira gatoyi uguhunyiza gatoyi ukurera amaboko gatoyi mu kwiryamira bituma ubworo bukwinjirana nk'ikiyererezi ubunebwe nabwo nk'umugabo afise inkinzo ubukene nabwo murantunga ubukene nabwo nk'umugabo afise inkinzo wakinebwewe uzoryama gushika ryari ugusinzira gatoyi uguhunyiza gatoyi kurera amaboko gatoyi mu kwiryamira bituma ubworo bukwinjirana nk'ikiyererezi ubukene nabwo nk'umugabo afise inkinzo. Turabisoma mu gitabo c'imigani ikigabane ca 6 kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 11. Nikete rya kabiri ry'umutumwa Paulo mweranda yandikiye abanyatesalonika ikigabane ca 3 kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 15 aratubwira ku bijanye no guhunga ubunebwe. Ico gihe abanyatesalonika bari batahuye ijambo Yesu yari yavuze ko abatumwa batazoheza kugendera ibisagara byose ataragaruka. Hanyuma baca babona kumenga ni hagufi azoza vuba, baca bigira mu byo kwiraramira ata kintu na kimwe bahereza iminwe, birira binywera. Hanyuma niho Paulo mweranda yaheza akababwira ati burya rero udashaka gukora no kurya ntakajye, udashaka gukora no kurya ntakajye. Utegerezwa gukora mu kurindira gushika aho Yesu azogarukira asange turi ku murimo.
none rero uyu munsi twihweje neza turabona ko muri rusangi abantu banyotewe iterambere, kuko nta muntu n'umwe yotubwira hamwe tumubajije ko yashikiriye iterambere adakoze, kuko iryo terambere turishikira twabanje kuba dufise ibyo dukora. Atabikorwa yakoze byatumye ashikira iryo terambere, ico ntigikunda. Ariko kandi no ku muntu umwe wese arabwirizwa kugira ivyo akora kugira ngo ashikire iterambere. Nico gituma ekleziya nayo nyene idahengeshanya guhamagarira abakristu gukorera hamwe kugira ngo bashikire iterambere. Si ekleziya gusa n'amareta mu bihugu ntahengeshanya guhamagarira abene gihugu gukora ngo bave mu bukene. N'abakristu nyene turabwirizwa gukora. Ntitwoca tuja ngaho ngo twiraramire ngo ko twemera Imana izoduha ibitubeshaho. Namba barayamaze ngo Imana ifasha uwifashije, kandi ngo Imana igira ahimaniye. Yakobo mweranda nawe mwikete giwe yanditse mu kigabane ca 2 umurongo wa 20 agaca tubwira ati ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. None rero naho twoba turi abakristu ntitwoja ngaho ngo twirarame gusa ngo nuko twemera Imana kandi tuzi ko Imana ari rugira byose, ari itanga byose, ngo izoca iduha ibitubeshaho tutakoze. Irikete rya 2 irikete rya Yakobo mu kigabane ca 2 umurongo wa 20 naryo nyene muca mwumva ko ridutumirira ko naho tuba twemera dutegerezwa kugira ibikorwa. Izaburi y'ijana na 27 canke ijana na 28 bivana n'igitabo umuntu akoresha, iravuga nayo iti nkako uzotungwa n'ibivuye mu maboko yawe, uzohimbwa kandi uzohimbagwa. Ku murongo wa 2 niho tubisoma. Bavukanyi, turakwiye kurerwa no kurereshwa ibikorwa. Turakwiye nk'abavyeyi kureresha abana bacu ibikorwa kugira ngo nabo nyene muri kazoza baze babe abantu bakora kandi bakunda ibikorwa, kugira kandi ngo bamenye gutungwa n'ibikorwa by'amaboko yabo. Nko muri iki gihe basanzwe bari mu buruhuko, ntimubareke ngo bagume biryamiye bari ngaho ataco bariko barakora, ataco bahereza iminwe, mu kwirirwa imbere y'imbonesha kure ku matelefone n'ibindi, kuko ivyo biratuma bakura batazi gukora n'udukorwa na duto duto two muhira, mbere two mu nzu. Mukaba muzi ko imburakimazi itaninahazwa. Twagira rero ngo umwe wese tumutumirire aho ari hose, uko bigenda kose, uko bimeze kose, ko atopfisha umwanya ubusa ngo yiryamire yirirwa aragenda atacereka arakora, kuko ivyo birashobora kumukwegera mu ngeso mbi atari yiteze kuzogwamwo, kubera ko ubunebwe burahamagara izindi ngeso nyinshi mbi. Zimwe mbere mu biganiro bizokurikira tukazoheza tukabigarukako kugira ngo turabire hamwe neza ko igikorwa umuntu agikoze kiraheza kikamugira umuntu, mbere akamenyekana, mbere bose bakifuza kumubona uwo muntu yakoze ico gikorwa. Ntihagire rero umuntu arera amaboko. Naho turi mu gihe atamvura ihari, twogerageza nkuko
na leta cyangwa abagize leta y'igihugu cacu bakunda kubihimiriza tukavuma turondera akarima ko mu kigo tuza turavomera kugira turabe ko tutohava tuja kwiba canke tutohava turondera kwipfuza kwiba ivy'abandi bakoze, kandi ico gihe natwe uwo mwanya twatuwufise wo gukora. Tugire Kristo. Naganze Kristo, murakoze cyane uri ico kiganiro muduhaye kubijanye n'ingene twotahura rukristu, igikorwa, kurereshwa igikorwa, kureresha igikorwa. None rero kumbure tuce tuja mu kiganiro kigira kabisha kino kiganiro aho duha ikaze mwebwe mwese mushobora kwakura mukatanga icyumviro canke mukabaza ibibazo. Nagira ndababwira amanimero mushobora kwakura ko kuri Lewo ni kuri 72 amajana 424, Lewo ni 72 amajana 424 amajana 797, limitere ni 38 amajana 380 amajana 639, onatere ni 22 28 ubusa 650. mushaka kwandika ubutumwa bugufi kuri 69 ijana 88 amajana 663. Niyo rero niyo kwandika ko ubutumwa bugufi 69 ijana 88 amajana 663. Iganiro n'inkomeza kwemera mweje kumva ico twashimikiye ko yatubwiye kubijanye n'igikorwa, kandi turazi yuko abantu benshi barazi yuko dutumiriwe gukora tukagwanya ubunebwe dufatiye ku nyandiko nyirana nko mwabwiye murabivuga. Harabagiye baraca kwisi no bafaransa bavuga ngo travail noble homme, igikorwa yuko giha iteka umuntu yagikoze neza. Turabona umuntu uze watanguje umuhare wa scout ne yagize ati umuntu yogira uko cyakoze kugira ngo isi ayigire nziza gusumba uko yayisanze. Mu Kirundi bati uri mitiro ukimbura ingonera. Ariko rero turabona muri kino gihe abantu bavuga ngo nta kazi kahari, dohere ngana mu gihugu cacu nta kazi kahari. Abantu gasanga bariko baragenda bavuga ngo nta kazi kahari. None bo ubabwira iki akazi abavuga ko atakazi kahari wakuriki ubabwira iki? Bo nagira mvuge nti abavuga uko barashobora kuba bavuga gatonyi, barashobora kuba bihenda, kuko ntiwavuga ko atakazi kahari mu gihe nawe udafata akanya ngo urabe ico wokora gishobora nawe kuguteza imbere. Kuko nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze ngo data ntasiba gukora ntahengeshanya, na jewe rero simpengeshanya gukora. Tukaraba ko umwanya tutawupfisha ubusa, kuko hariho abantu usanga biyumvira ko jewe ko ndi kw'ishuri ninaheza nzoca ndonka akazi. Ko urashobora kukaronka nk'uko udashobora no kukaronka kandi, ariko kandi utakaronse ntibice bisobanura ko atakazi kahari. Urashobora kuba urakora utubayabaye, kuko utwo tubayabaye nitwo tuzoheza tukagushikana no kuri ako kazi wibaza ko gahambaye gashobora kuguteza imbere. Kuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga neza ngo ko washirutse umwete muri utwo duto emwe bazogushinga n'ibiruta ivyo. None rero ntawovuga ngo nta kazi kahari. Umwe wese yokwiraba ku ruhande rwiwe akarondera ingene atoba ikinebwe yizigiye ibizoza bivuye hariya, ariko kandi imbere yiwe hariho ahantu yashobora nk'uko arifashisha kugira ngo ako kazi aze akaronka. Ego hariho umuvukanyi yanditse agira ati ndabaramukije, yitwa ngo Akumukiza bienvenue, ati abukiburure ngo arakoze uwo mutumire kuduha impanuro, kuko ngo ubuzi bwo kwiteza imbere ni bwinshi, bo barabona ko ari bwinshi. Ego ariko kumbure hari abandi babona yuko umenga ntabo hari. Nukubundi nawe yatindi ni mama Zamda muri Pawase Gihofi, ati umuntu avuga ko atakazi kariho ahubwo niwe atariho. Nk'ubu ngo turiko turarima mu mwonga no gusiza. Tugire Kristo. Arakoze. Ego araterereye mu kiganiro. Ubundi ati murakoze ku nyigisho muduhaye. Nitwa Solange Bubanza, tinashaka kumenya neza isiguro y'isabato.
bon ariko kumbure wowe nibaze ko muza murabaza mufatiye ku kiganiro cy'uno munsi by'isabato nibiki nibaze ko bitajyanye na kino kiganiro cy'uno munsi ikiganiro cy'uno munsi gishimikiye ku bikorwa. Reka twakire umunywanyi ku murongo. Alo, mwaramutse. Widondora hanyuma ubaze cyangwa uterere. Asha ndingabire yoto ni kumugano ya mbere. Ndagomba guterera. Ego. Rero muvise ngo utakora umuntu adakora rero ntaronka ibintu bimutunga. Ama ngo umuntu wese azotungwa n'ibikorwa by'amaboko yiwe. Kandi ngwa imbago. Ego muvukanye ntashoboye kurangiza ariko kandi n'Imana iragati nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Ego urumva ari gukora nuko ni yazaburi y'127 irabivuga neza. Ushaka kubibona neza yoca yisoma yose sina ndende ifite ni kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6 gusa. Aho baca berekana rero wakoze ibikorwa byiwe no kuvuga imaze guhezagira ibikorwa byiwe bagaca berekana ingene umugore we n'abana bazoba bameze nk'amashashi akikije ingundu. Ego umuvukanye rero yariko aratera kumborengera aza gushamo twinite hanyuma abandanye atubwira ibyo yaduteguriye. Ndagize amahoro ya Kristo nikora muri Pawasi Munanira Sekirisare mu Bugati hama gukora ni byiza mu ijambo ry'Imana havuga hati udakora ngo ntakarye ngo arashimire furera kuri iyo nyigisho bahaye. Yarakoze cyane. Ego Paulo yanditse udakora ntakarye. Ego ni mwikete rya kabiri yandikira abanyetesalonike 4:3. Ego arakoze cyane. Hanyuma ubundi ati mugira amahoro ya Kristo ni Janine ati murakoze ku nyigisho muduhaye zirabafashije. Reka twakire umunywanyi ku murongo. Alo mwaramutse neza. Amahoro n'amahoro murakomeye. Yego turashima. Mwidondora hanyuma mubaze cyangwa muterere. Jean-Pierre Bigora abagabo ndi ku gisata ca Gatete mu bana umutabazi w'abakristu. Aho ni muri Pawasi nde? Paruwasi ya Muhuzu diocese ya Muyinga. Ego nagomba gusenguruka kwitano by'Imana mwadushikirije. Ego nsaba ko nijya ngombwa muze kudusubirira mu gihe bigarane harakanya ndavyandike. Ikiganiro kirasubiramo mu ijoro ku ntererano naho numva notanga. Nuko abazi gusoma bosoma muri mwene Siraki ku kigabane ca 22 umurongo wa mbere gushika ku karongo ka 5. Ego abo nyene b'abanyeshuri bagifite ubwenge busongoye bazi gusoma cyane ndibaza naho harashaka kubaka twese kadara hatusomera no kugira bivane mwasubira. Amwe two bigaruka ko keshi nibaza yuko hogira icyo bitanga. Muri make havuga ngo iki nk'abariko bara naho ni haravuga ku kijanye n'ikinebwe. Ego murakoze. Urakoze cyane. Ego urakoze cyane gose kuri interano yawe. Ego murakoze. Ego nuko ikiganiro n'inkomeza kwemera nariko ndavuga hari ugeze ati Janine ati murakoze cyane ku nyigisho muduhaye ziradufashije cyane. Ati yagira ngo abaze ngo nk'ubu ngo iyo ubyutse ukumva ubunebwe bwinshi biva kuki no butsinda gute muri uwo mwanya tugire Kristo. Arakoze kuri ico kibazo kandi nibaza ko n'abandi bahora babyumva twese bihora bidushikira ukumva nyene ubyutse umenga ufise ubunebwe. Ariko muri ico gihe ntutujanwa nuko kuntu wabyutse umeze urihata buke ukarondera akantu uburakora katagutuma ugumuryamye canke wicaye aho hantu mugabo kagatuma uguma ugendagenda muri ico gihe ubwo bunebwe buraheza bugaca buhera. Ego ubundi ati Fabiano Ndikumana mu Cibitoke ati umutumire yubahwe. Mwaramutse neza. Ego ndi nkuru nziza Beatrice Paruwasi ya Ruzo. Beatrice Ruzo ni sawa Muyinga. Ego muri Muyinga muri Ruzo nyene. Ego Beatrice none ubaze ikibazo cyangwa uterere.
jesi ntera ahubwo nashaka ndabakengurukire byo nyigisho nuko muraduhereza. Yego urakoze cyane. Yego mubandanye mudushikiriza ibiganiro nivyo byadushimisha. Yego urakoze Viateur ko dushimiye. Viateur no gushima gusa nta kibazo afise, nibaze ko ushima si Viateur gusa n'abandi baze ko barashima kuko bifasha. Hanyuma Fabiana umutumire wawe araduhanuye udakora ngo ntakaye kandi kirazira kurera amaboko. Hanyuma umuvukanyi atendegeze bwa kendi muri paroisse ya Makamba ati turanezerewe n'ibiganiro muduha turi kuri Radio Maria ati nta kaziga kenye hakena umutahe no gukengera akazi. Kumbe ivyo avuze none nivyo umutahe umuntu nata office akazi Allo eka twakiri umunywanyi ku murongo. Allo tugireze na Bikira Maria niwe nazi imyaka yose ndashengurutse ku byiza mama kuyo kiganiro mudusobanurira bigeze ku bikorwa naho yemwe ibikorwa numvise kujya mugwayi yaciye atangira gukora mugabo ngo yari yayobe wamukijije wari we yabimenye yuko Yezu asubiye kuza kumubaza ngo mbega wagukijije ninde ubwo two ntaho tuyoberwa wadukijije gapfa ngabo wamwigisha mumenyesha makuru na furera none rero urabona aho babatirije aho batirije na bukwa Simoni nawe nyine yaciye atangira gukora atangira kubaza Imana ahubwo ibikorwa n'iterambere ushaka gukira intuze icyo ari cyo cyose inzara ya uyikira ucyari ikindi cyose imbere ya byose ni iterambere kandi uko bambe iterambere ry'ibikorwa uri kurakora ibikorwa n'uruguha akazi n'urugufasha n'ubura naho ugira gute uca inshuro kandi ntucengera akazi rega mu gukengera akazi ntuze gahini yarasuzuguye umunsi yaza gutanga ishikanwa ngo none gushikanwa ryiwe ngo ntirishikitse neza cagira gasha ariko ko kwica mwene wabo wabe icyo gituma rero umuntu w'umunebwe niwe yica niwe yima ntagira gute ahubwo ubunebwe bwica byinshi tugereze na Bikira Maria mbere ubunebwe mbere ngo buvamwo ibintu by'inyanduruko byinshi n'ubusambanyi buva mu bunebwe ingeso zose nzibi zikoraniye mu bunebwe tugereze na Bikira Maria. Nazo urakoze cyane kuri iyo nterano duhaye. Yego nibaze ko ibandanya ifasha abatari bake ko twumviriza ikiganiro n'inkomeza kwemera. Ndabona umwanya w'umuturega hariho ndiko ndababwira muri paroisse ya Makamba tunezerewe n'ibiganiro muduha kuri Radio Maria ati nta kazi gake ngo gakenye ngo hakena umutahe no gukengera akazi. Yego none ivyo umuvukanyi muri paroisse ya Makamba avuze ngo akazi ntigakenye ngo hakena umutahe. Yego sinzi hari ico umufasha. Mbojena nakivuze navuze nti hari ikibazo bari batubajije kare kubijanye n'akazi navuze nti nta muntu yovuga ko yabuze icyo akora mu gihe rero umutahe ntushobora kuronka utarondeye utwo tuntu duto nyene wibaza ko kandi ubona nawe usuzugura kumenga ntaco twoguha utwo nyene udukoze nitwo duheza tukagushikiriza wa mutahe wibaza ko ukwiye kugira ngo abantu bagire batera imbere. Yego eka twakire umunywanyi ku murongo. Allo namahoro cyane mwaramutse kamanze mu ndamukije wa mutumire turabumva turabaramukije. Yego nataka yo kuvuga kuri icyo oya cyawo bazeya bavuga ngo n'abashomeri ku bisanzwe nta muntu ashobora kubura akazi aba ahubwo kimwe abantu ndabitubajene bobo bamenyereye kujya kuntu bavuga ngo bagomba bari kubariga bashigikira ngaho ngo barinjiye mu biti bwa leta kimwe rero icyo novuga coco ubu bano bwari ko tabuze bwa leta buhari ukwiteza imbere umuntu akiza kwiteza imbere akuye mu mutwe wiwe kubera ubutunzi ubukene byose biri mu mutwe w'umuntu rero jewe cyo nshaka kuvuga n'ikindi umuntu aho ari hose yoshobora kuvuga ati bo reka ntegereza kwiteza imbere ndabicishije mu isuka buriya rero isuka ni ikintu gikengerwa kandi ari nacyo gikuru nacyo gitunze abantu 90%.
umuntu akoresha igisuka arashobora gutera imbere hamwe ashaka no gusumba ujya mu dandaza afite ibintu bingana gutya. Ego bisanzwe nagiye nashaka gukemura nk'urwaruka ruvuga ngo rurakenye nukenye gute Imana niyo yaraduhaye umutahe. Uwo mutahe rero si uwundi ni ingufu yaduhereza. Yego rero nizo neza bundi umuntu afashe nabi ingufu ari wo mutahe nyene mukuru Imana yaduhaye aho hategeka kumererwa nabi. None rero kimwe nuko nyene boheza bakamenya ukuntu umuntu ashobora kwibeshaho, kandi noneho ubu atubwiye turaraba mu mashure nta kuntu batagira mu kubigisha ukuntu umuntu ategeka kwibeshaho. Ariko rero nabo kuja kuntu baguma bavuga ndindira akazi ka leta kazoboneka he kazoboneka ryari. Rero nuko botegeza gufata bagakoresha imitwe yabo nyene bakavuga ati reka ndabe ukuntu bakoresha isuka canke nka arose nk'ibihumbi nka bitanu akagura nk'urukwavu akagera rwahirira bizoheza ruzobarondoka acasanga yamaze kuba uwundi muntu ashimwa kandi ateye imbere. Ego murakoze cyane ku ntererano muduhaye. Yego murakoze cyane. Murumva yuko akazi karahari gusa hariho gukengera akazi. Yego mbega sende nariko kuri cya cyiyumviro c'umutahe n'uyu arakoze ku ntererano yiwe atanze. Jewe nagomba nitange ko karorero. Jewe nkiga muri primaire nabona abandi bana bafise bakambara ibirato bakambara uduhuzu twiza kandi bagaca bavuga ko ivyo bintu babikuye mu dukorwa bagiye barakora twonyene abavyeyi bakabafasha gukora utwo dukorwa hanyuma ku musaruro bagaheza bakaronka ikiniki. Umunsi umwe rero twagiye hajya muri vacances hanyuma haba umutamakazi yararaje ibiharage biraye turaheza turavuga tuti reka tuje kumufasha. Twari babiri hanyuma uwo mutamakazi yari afise inkoko nyinshi turamufasha uwo murima wose turabubagara duhejeje. Izo nkoko yari afise inkoko zigera nko ku 10 na zingahe hanyuma kubera ata mafaranga yari kuduha ntaho yari kuyakura. Icyo yakoze yashavuga ati ndabashimiye umwe wese yamuhaye agakoko kazi kamwe turagenda turadutunga. Nukuri jewe navuga nti umutahe nari namaze kuronka kuko iyo nkoko imaze gukura yabaye inkoko itamagi menshi kandi ari zirya nkoko z'ikirundi zari enye za kijambere. Icyo nakoze umva iriko imaze gutangura guta uko yatagwiriye naca ndayagabana nkasigaza abiri nkaca asanga ejo kugira higeye ejo yasubiriye kandi yagwiriye kugira hita amagi 22 kandi ari rya ntoya. Hanyuma ca ndayihereza amagi 12 irayararira ayandi 10 ca ndayashora ca ndaronka rero umutahe amafaranga makenyi. Sinagiye kugura ibirato naciye nja kugura ipaki y'itabi kubera ko nabona ko muhiri wacu ozaranto hariho abantu banywa itabi rya supermarket. Ndagenda ndagura ipaki imwe hanyuma gutyo irahera ndagura iyindi ndahunguka kugera aho ngera ku ifaridi yose kandi za nkoko zanje zagumye zitera imbere. Nari ngisigaye mfise inkoko zikuze zigera ku 12. Umutahe nari maze kuronka kubera igikorwa wakoreye wagiye gukora kandi umuntu murima ruraye hanyuma ubugira kandi nk'iyindi ntano bashingira nuko turi ku ishuri naje ndi umunyeshuri nk'abandi tutashe muri vacances naragiye nyene kubera hariya hari ahantu twagiye gukorera umuntu. Uwo muntu nawe yari umwemvyi w'inzahabu hanyuma araheza aduhembye twaraye turamukorera ijoro ryose aduhemba 60,000 umwe wese twari bane. Umva we umutahe gwiwe yari amafaranga gusa. Hanyuma nshitse muhira nashenja kugura impene y'30,000 ndayigura nibaza ko ari ngumba nziko itazovyara mugabo nzoyiragira hanyuma ikagwiza amafaranga gusa itazovyara mugabo haheze indwi zibiri yaciye ivyara inyagazi zibiri. No kuvuza izo umva ko mutahe n'ubundi namaze kuronka hanyuma izo zafashije
ntejeje amashure mu manza iki nico gituma rero nariko ndavuga nti nta umutahe ntubuze umutahe urahari ukirakuraba gusa akantu gatonyi wokora ako gatonyi nyene Imana yaheze kagahezagira nka kumwe yazaburi yabivuga iraheze gahezagira ibikorwa by'iminwe yayo. Yego murakoze cyane kuri yo ntahe uduhaye tugire Yezu na Mariya by'ukuri umunebwe ngo nta kamaro nawe nyene yimarira nuko twoshikara gukora kuko ngo na data wo mwijuru ashima abakora ko ahezagira ngo abakora. Murakoze cyane mu kwico kiganiro yitwa ngo Diane wo muri paroisse ya Butara mugango wundi ngo abari Bujumbura muri paroisse mukiza mweranda Nyakabiga ngo muhezagirwe. Arakoze cyane muvukanyi witwa Claude nawe niyongere ati ndabakengurukiye cyane kunyigisho muduhaye mubandanye mubaba hagufi. Ubone nawe ati ndagize mwaramutse ndi Felix mushoferi Burambi ku musozi wa Gakonko ndagira ngo ugashime kunyigisho nkomeza kwemera ngo muri ko muramushikiriza ngo byukuri ngo nikudakora ngo ntanafungure kandi gukora ngo na cyane cyane ibikorwa biteza imbere ngo n'imiryango ni naho ngo turonkera ibyiza by'Imana nico nashaka ngo kuvuga. Murakoze. Hariho ubundi yagize ati tugira amahoro ya Kristo ni Leonidas Rumonge muhuzo igikorwa nico kigira umuntu wenyene ni wo kubona kwigikorwa gikwiye mu buzima bwiwe kuko ngo iyo umuntu yicaye atashakora ngo yadukana ingeso nyinshi nkuko babivuze ngo roservo nono kipet laterie du diable. Ngo urumva nibaza yuko benshi bumva igifaransa kandi yanabivuze no mu Kirundi nivyo nyine yavuze shebwira mu mugani mu Gifaransa. Ndaramukije amahoro y'Imana ndi Melchiade ibutaganzwa mu Ruyigi ati muri pawase muriza ati inyigisho muduhaye iradufashije kuko udakora ntawo mwizera na cane cyane ugwaruka nibwo rukwiye kubera karora abandi mu buhezagirwe n'umukama. Nuko araduhaye ariko aratanga nawe atanze impanuro ndi Isidore Muramvyi ibikorwa n'isoko ry'iterambere n'amahoro kuko ukora arahimbagwa agahimbara na kare ngo basoko barayamaze bati umunebwe ntaninahazwa. Murakoze cyane ngo murakoze cyane kwico kiganiro muduhaye. Ndabona ibibazo bagiye barashima abandi batanga interano ni benshi ariko umwanya uri kuratorega none rero furera imbere ko turangiza ikiganiro kumbure impanuro utangana iki kuri abo bagira ngo nta kazi kari kumbura bagafatira ko bakeneye mbega ubwo ni ibikorwa by'igikorwa mbere twovuga ko n'ibyama by'ibikorwa cyane cyane amafaranga benshi bagira batirondera amafaranga ugasanga mbe ubwo hano ubona n'abakoze amafaranga turazi kuyakoresha neza kugira ngo by'ukuri ibikorwa byacu bitugira akamaro. Murakoze. Nkuko nabihereje ko muri no nyigisho burya imburakimazi ntininahazwa. Hanuma hariho uhejeje kuvuga ati ibikorwa n'isoko ry'iterambere nivyo nta muntu n'umwe ashobora gutera imbere atakoze nabivuze no ngaha utakoze ntushobora gushikira iterambere. Ni hahandi bica bikugora ugashutangira kwipfuza ivyo abandi bakoze kuko ubona bariko baratera imbere mbere no kubagira nabi ukabagira nabi kugira ngo ivyo bintu bironke kuko utakoze. Hariho n'uwigeze kuririmba aravuga ngo ubunebwe ni umwasi w'iterambere ry'igihugu tuvire hasi rimwe turwane ubunebwe. None rero bariko uravuga ngo icyo twovuga mu gufasha canke mu kwifasha kuko natwebwe nyene twabwirizwa kurwana ubunebwe. Ntawoja ngaho ngo avuge ngo umutahe ntawe ufise ngo hakenewe umutahe w'imiliyoni 5 none izo miliyoni 5 ntaho ndazikura. Mu kuvuga navuze ko uhereye gukora kuri utwo tuntu duto utwo nyene ubona umenga turagayitse utwo nyene nitwe Imana iheza igahezagira hanyuma wa mutakazo woshikira bitakuvunaguye utagiye kurondera ingene wiba utagiye utipfuje kwica kanaka kugira ngo izo miliyoni ko azibonye ko zifise ngo zimutware. Ego nico novuga. Hanyuma ku bijanye n'amafaranga turashobora kuba tuyafise mugabo kandi bikatugora kuyakoresha neza kandi tuyafise. Muri ico gihe
bica bivana na kimwe wawo ndahejeje kuvuga urumva ngo ubwonko butagira ico buriko burakora buca buba intuzenyi sinze ko yakivuze neza ngo ubwami bwa ntuzenyi bwa shetani kuko zica ziza nyene zikagukoresha ivyo zigira ivyo zishaka. None rero umuntu wese nuko yokura amaboko mu mpuzu agaheza agakora utwo duto nyene. Nta muntu numwe nkuko nabivuze mu kino kiganiro abantu maranumva bavuga ngo umuntu ngenda yivuge ba Siyoni hariya naho mpora numva bavuga ngo nibadiranotse. Abo bantu bose kugira baronkanye amafaranga barakoze kandi ntibatanguye gukora ku bintu byo hejuru biri hejuru cyane. Oya, bakoze bahereye ku tuntu duto hanyuma umukama Imana yahezagira utwo duto bagiye barakora kugera aho bageze no munsi. Na jewe mpereye kuri ico gikorwa gitoni nkagikora umukama araheza akagihezagira, kandi nawe wewe uhereye kuri ico gikorwa gitonyi umukama arashobora kugihezagira ejo mu gitondo hirya yejo mu myaka 2 canke 3 ugasanga nawe uri umuntu bose bubaha batangwa kukubaza ati mbega urya ninde kige kintu kiri hajya nico kwande, bagatangwa kwiyumvira uwo muntu agikoze kubera ko babonye ari gikorwa ciza cakoretse. None rero ntagira umuntu yoza ari doga ngo canka avuga ngo nta buzi buhari ngo nta mutahe dufise. Oya, akazi karahari akariko kose ukira kugakora neza nkuko ijambo ribivuga, naho byo bari bitonye umaze gushira ukubute muri ivyo bito na binini emwe baraheza baka muri bamwe usanga tuvuge tuti barafise akazi bavuga ati uryo muntu turabona tumuhaye iki kintu bagikora kuko babonye ingene ushiruka umwete muri utwo tuntu duto uri kurakora ushiruka umwete bashavuga ati nuwo muha n'ibindi rero bisumba bijya yo bikora. Nuko rero nitwo binebwe ngo twicare ngo tugume ngaho ngo akazi kazoza kadusange muhira. Oya, ahubwo nuko tworondera ico dukora kugira ngo umukama aduhezagirire ivyo bikorwa byacu by'iminwa yacu, hanyuma ejo mu gitondo natwe twese yabajewe nabikoze ntera imbere kandi n'ivyo nakoze bishobora guteza imbere abandi. Tugire Kristo. Naganze Kristo, murakoze cyane. Umwanya rero urarangiye kino kiganiro, nagira ngo nkengurukira furira kugira duhaye. Ego na jewe ndabakengurukiye kandi ndakengurukiye nabo bose bagize ico baterera n'ababajije. Ariko kandi nuwo bayaronse ibindi aduterera ngene twobandanya dufasha ugwaruka ruri mu buruhuko canke abo bose bibaza ko badafise akazi kugira ngo tubandanye tubafasha borondera ingene baza baratanga iyo nyigisho buke bati kuko twese ntitwohurira ngaha ku radio ngo tuze kuronka umwanya twese umwe wese yigishe, mugabo bakagerageza bakaza baratanga ivyiyumviro byabo kumbure kuri abo bari hafi yabo, hanyuma ejo mu gitondo tuzosanga twese twakwiwe twateye imbere kuko ngo burya ikibira nkabona ngo akadufashe akaganga k'ikibiriti ni kamwe kandi ni gatonya mugabo karashobora guturira ikibira cose. Mu kuvuga rero dufatiye kuri utwo duto twebwe dufise turashobora twese kuzosanga mu minsi iri imbere igihugu c'u Burundi twateye imbere, eklezia yateye imbere. Tugire Kristo. Naganze Kristo, murakoze cyane. Nkengurukiye nanje abo bose bateze mu kino kiganiro, abaterereye, abakuye, ababajije, n'abanditse ibibazo byabo kubera umwanya. Ndabakengurukiye cyane. Nkengurukiye mu bwiga bw'ivyuma ndayegamiye metode yadufashe kugira ngo amajwi abashikire. Nanje Salute Nahimana twari kumwe, ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza. muhejeje kumviriza ikiganiro c'inyigisho nkomeza kwemera naho ubutaha.